twavuye no tunabiciye ko gatoya ariko tuze kuba tubigaruka ko twatwavuze ko tuza kubigaruka ko runo munsi tunabihere ko rero nimugoroba FIFA Pro hamwe y'abakinnyi babigize umwuga basohoye urutonde rw'abakinnyi 11 beza baranze saison 2024 ishira 2025 icyiswe FIFA Pro 2025 FIFA Pro 2025 n'urutonde rero rwasize Donnarumma mu izamu rushira uwitwa Van Dijk ari kumwe na Mendes na Achraf Hakimi bombi ba Paris Saint-Germain hagati mu kibuga bahazana Cole Palmer bahazana Jude Bellingham bahazana Pedri Gonzalez ndetse na Vitinha abasatirizi bahazana witwa Kylian Mbappé Lamine Yamal ndetse no witwa Ousmane Dembele General nyene Ballon d'Or no mwaka nyuma y'urutonde gusohoka abantu ati Raphinha isi y'umupira w'amaguru muziziki kuri saison yakoze umwaka turangije 2024 2025 ati kuri Ballon d'Or yarakumiriwe mu buryo bugaragara dushingiye kuri saison ati nuno munsi ishirahamwe ry'abakinyi babigize umwuga ku isi mu rutonde ryasohoye izina Raphinha out ati bigenda gute niki gituma kumbure abari mu isi y'umupira w'amaguru cyangwa se mu isi ya sport muri rusange begeza kuri zina rya Raphinha na cyane muri bimwe mu bihembo cyangwa se muri zimwe mu ntonde za 11 beza bapangwa Raphinha ntagaragaremo ari umwe mu bakinnyi bagize saison iteye ubwoba muri equipe yitwa FC Barcelona arabujo bati nibitahuritse n'ibinumvikana ati sinzi niba abantu bagomba yuko akina basket kugira ngo babone ubwiza bwa Raphinha binabahe kuvuga ko Raphinha ari umukinnyi mwiza mu mwaka turangije umugabo yitwa Raphinha je uno munsi ngerageje kuraba ibinyamakuru bitanga ubushimwe abatora abakinyi beza baba bararanze umwaka n'ibindi bigiye bitandukanye ndi contre cyane nabo twakoze kuba tubigaruka ko cyane hari ukuntu mengo Barcelona ubwayo equipe akinira ntiyamuhaye agaciro yarakwiriye yarabaye carte ibikorwa bikamengo nivyo vyovuga cyane gusumba na brand yo koregwa na Barcelona mugabo no munsi jewe n'ubundi ndagaruka nkiyumvira ngo hamwe bavuze umukinyi mubeza babayeho ku mugabane w'Uburayi mu mwaka uheze batatu nimba Raphinha togaragaramwo inyuma ya Dembele n'umugabo yitwa Kylian Mbappé ku ruhande rw'iwanje mba numva umengo uvuze uwundi umuataka Raphinha atarimwo wubahutse cyane kuko ugiye kuraba abataka bamaze umwaka bafite ibitsindo byinshi hari umugabo yitwa Kylian Mbappé hari umugabo yitwa Harry Kane hari umugabo yitwa Mohamed Salah hari umugabo yitwa Ousmane Dembele hari umugabo yitwa Raphinha ukongera ko na Victor Gyökeres umugabo we yari muri championnat novuga ngo itari considerable cyane ariko dufatiye ko abagabo bari ku mugabane w'Uburaya Ousmane Dembele Kylian Mbappé Mohamed Salah Harry Kane n'umugabo yitwa Raphael Diaz-Bellerin canke Raphinha ukagira comparaison yabo Raphinha apare Ousmane Dembele Raphinha yatanze byose birengeye ivyo abandi bose batanze kuko uno munsi dukunda kuba tuvuga ngo Barcelona ishusho yayo ni Pedri ishusho yayo ni Lamine Yamal ni umustari wa equipe mugabe ivyo mustari nibikorwa uri kuratanga mu kibuga ni ibintu bibiri bitandukanye nivyo Lamine Yamal yaratanze nguvu nyinshi umwaka uheze kurugira abantu batari bamwiteze ko harabaye evolution ariko no muri Raphinha harabaye evolution numva ntoronka n'ingenda yisigura kuko mwibuke ngo yinjiye ari ampe carte n'abakunzi ba Barcelona ndetse n'abarongozi umwanya n'umwanya yosohoka mugabo Deter Africa arinjiye afashe Raphinha mubwira ati wewe ahanyene niwe mukinyi w'icitegererezo nipfuza ko abandi bagomba kuzogira ku murongo wawe ukamubona umengo harimo bras de fer hagati y'abarongozi ba Barcelona na Raphinha nivyo Raphinha ariko arabikora kugira ngo abakunzi ba Barcelona bazobona ngo Raphinha ni mwiza mugabo apana kumva ngo bazobona ko ari mwiza atakoze nkuko babibona kuri ba Pedri n'abandi bagiye batandukanye ndavuga nk'abana baramasi ibi rero je biragaruka bikanyumvisha ngo niba Raphinha uno munsi ariko arabaye carte n'itangaza makuru ryo ku mugabane w'Uburaya cangwe n'abandi batora abakinyi baranze umwaka babaye beza n'ibindi bigiye bitandukanye bose bariko baramwiba iri zina nimba bariko baragiye carte bakagegeza kure premièrement si umunyaburaya deuxièmement
kuko hano hantu ugiye kuraba abantu bose barimo n'abanyaburayi kutaba umunya deja abana bakinya bagize umwuga ku isi kubigira umwuga Mike ufite kuvuga ngo Hakimi ntabwo ari umunyaburaya ni umunyafrika ni umunyafrika agaragara mu umunyafrika ufite bavuze ngo nakabigize umwuga ariko sico tuma no musi akugwamo cyangwa ntasi nahagaragara sico ndiko ndavuga ngo nico bafatiyeko mugabo no muzi kwitwa umuntu yagize umwuga ikintu kanaka c'est pas à dire kucuba juste abantu kuba juste no kuba umunyamwuga ni ibintu bibiri bitandukanye uraba umunyamwuga mugabo umwuga ukawuca ku ruhande urabutera umunyamwuga mugabo ukavuga ukuri gusumba ko umunyamwuga yovuga ibintu byo biranyereka ngo niba Raphinha atahana hamwe ariko aragaragara nko mu bihembo by'abakinyi bigenjeje neza mvuge ngo ni igiki cazanyemo Lamine Yamal jenzo kwa mamfatira ku bakinyi basangiye dufate bari mu rugero rumwe kwa Barcelona Lamine Yamal waje mu kibanza ca kabiri muri Ballon d'Or sindavyanse kandi wabaye mwiza pe mugabo ni igiki kintu wakoze catumye uba mwiza gusumba uko Raphinha yabaye mwiza muri Barcelona yabaye umukinyi mwiza wa La Liga yabaye ushize mwe hamwe ibitsindo n'amapazi yabaye umukinyi mwiza muri Barcelona yabaye umukinyi mwiza muri Champions League abameyere buteur abameyere passer ivyo vyose ni ibintu bikarakteriza umukinyi mwiza mugabo no munsi niba tuvuze ngo ligne d'attaque y'abagabo batatu Raphinha ndamutereka ku ruhande rwo kundwi Mbappe ndamutereke wamfa bedembere ya attaque Lamine Yamal ndamwikarte nimba mvuze ngo muri mediana 4 Lamine Yamal ntanno mvise ngomba kumuca Lamine Yamal ari muri 11 beza Cole Palmer aje mwo kugira iki hano kuko no muzi bavuze abakinyi babaye beza kwa Chelsea mu mwaka uheze sinibaza ko Palmer afise ubwiza nk'ubwa Caicedo sinibaza ko Palmer afise ubwiza nk'ubwa Enzo Fernandez mugabo no muzi kubera baratwaye ico gikombe ca Mondial de Club batgitwara batsinze Paris Saint-Germain ni nago rukino rumwe gwiwe je ku ruhande rw'iwanje mvuga ngo Palmer yabaye Palmer atogwa nka ndi match yatsinze ibitsindo bibiri nivyo mugabo no musi ni giki kintu kiri bufatera rero musi urukino rumwe ruranda nil in saison iri complete y'umukinyi nka Raphinha bikumvikana ngo Raphinha hano arashobora kubura mu bakinyi 11 nta kintu na kimwe cukombwira ngo naka ngo babigize umwuga ngo babigize umwuga sinanze mugabo mu gutora hari igihe ubunyamwuga buja pembeni nimba tuharura statistique nimba ibiharuro twemera ko bivuga muri runo rutonde Raphinha yakagomba kuba hari si entre Cole Palmer Lamine Yamal umwe no musacrifice mugabo uvuze ngo umwe no musacrifice ucuharura ibikorwa bafashije club Beza Cole Palmer kavamo mugabo Raphinha akabona umwanya hano jewe sinzi wahagarare ngo gukuramo Cole Palmer canke kuko Cole Palmer ni champion du monde meilleur joueur de la coupe du monde des clubs kimwe mu bikombe twebwe twabwiwe ko kigomba guharurwa ko mujanye no kurugwanira ubushimwe harimo na Ballon d'Or tukabona ko bashobora kuba barabishizemo kugira ngo baboostinge cyane witwa Kylian Mbappe yaravise amahirwe yo gukinjira ikombe cy'isi bakabona ko ashobora kwitwara ari kumwe na Real Madrid malgré les statistiques individuelles ziwe zari nziza gusumba collectivement bigaragara ko ataco bari batwaye ukabona ngo ariko araba propaganda zo kuvuga ngo Mbappe naje muri mondial natwara mondial de club ahabwe Ballon d'Or bivuze ngo zari propaganda uno munsi rero uvuze Palmer nk'umukinyi twaye ico gikombe kuri finale afashe Paris Saint-Germain akarandanire saison bakabwira ati malgré saison yanyu Ligue des Champions Ligue M kekrazimi mukagira iki twe turabatsinze 3 kubusa muri finale turabakubona ngo ahantu haza rero je ntashobora gutahura naho hano kuko ugiye kuraba je nikimwe navuga bavuze ati tugira duhemba umukinyi yabaye mwiza muri equipe ya Chelsea de Blues Moise Caicedo agomba guhembwa imbere y'abandi Fernandez yohembwa imbere ya Palmer mugabo no munsi urukino rumwe nimba ushobora kunzigurira ingene rushobora gufata saison yuzuye wabaye meilleur buteur agiye atandukanye wabaye meilleur passer muri Champions League no kongera kwa meilleur buteur wabaye umukinyi mwiza yaranze champion mwana yitwa Uvise mu ruhara Barcelona aho yageze hose Uvise mu ruhara rukomeye gusumba undi mukinyi wese ikibazo hano kigaruka jewe nagarutse niyo tutariko turanemeranya na shima kumva ko Palmer yovamo parce que Palmer uno munsi nivyo tuko turabona Caicedo kenshi atokwa nko mu match n'ibindi mugabo kinyamupira turabona ngo ivunika rya Palmer Chelsea dafise Palmer uno munsi turiko turabona ngo hari umukinya abuze wibuke mu myaka ibiri yitwa ko muri saison ziwe zibiri kwa Chelsea saison yo ya mbere avec des statistiques exceptionnelles parmi les meilleurs buteurs ba Premier League uno munsi na rukino na rumo gwitwa kari grand rendez-vous kwa Chelsea tagomba kwitega Cole Palmer kandi ukabibona ko umukinyi akina ibintu bimuri mwose facilement kuri we akaza kekraza imigwi ukabona ko bikunda rero ndazi igikombe cy'isi nivyo Chelsea yari equipe iri collective nimwe na rimwe bagisanga ama difficulty ariko nta muntu numwe atabona akazi gakomeye cyane nimba Chelsea yaratwaye Mondial de Club tukabona Robert Sanchez ashimwa nk'umunyegori mwiza
Parma agashimwa nk'umukinnyi mwiza tuzi agaciro igikombe cy'icyaha cyahawe tukaba tuzi sezo Chelsea bagize muri Premier League muribuka ko harageze n'igihe mu ntango za sezo abantu biyumvira ko Maresca bamwumvira ku gikombe mugabo arababwira ati oya by'igikombe n'ibirimo rero Parma c'est de grand joueur d'office kuko n'urutonde uburyo bakurikirana kuri Ballon d'Or waratumye no musi Parma yitwa umukinnyi mwiza kuko kwitwa umukinnyi yaranze kiriya gikombe duheruka bijya biramuvugira vyonyene birakwiye rero ikintu je magarara ko no kubura ikibanza kuri Raphinha muri 11 Landry adufashe atuzane stories yo za Instagram yashyize ko mu masaha indwi yose aheze yafashe ama match yose yagiye arakina statistique ziwe saison yose ibiharuro uburyo bakinyi bisumbasumbana tutoro de la saison kugira ngo yerekane ngo qu'est-ce qu'il faut faire exactement kugira ngo witwe umukinyi mwiza kwisi vuze ngo Raphinha nawe ari harimo nawe akababara kwerekana ngo sinahura igisabwa kugira ngo umukinyi yitwe mwiza kwisi shingiye ku byo je nakoze muri sezon yafashe stories ziwe za Instagram kuva mu gatondo agenda ashira ko buri kimwe cyose ko yatoye nk'umukinyi yaranze saison ko yatsinze ibitsindo byinshi ama pass decisive yatanze inshuro yatoye nka home match ama match yitwa kwegera deliver Barcelona byose urabona ko ni story zigenda zirakurikirana abantu barabona uburyo story ya Instagram y'uwitwa Raphinha imeze abari kuri YouTube kuva mu gatondo murabibona ibi ni bimwe ni reaction yagize yerekana ngo vy'ukuri si umupira w'amaguru umuntu akwiye gukora iki kugira ngo witwa umukinyi mwiza wemere ko yakoze tukaruke gato kuri Vinicius uribuka nawe nubwo vyahere mu majambo cyane ariko uravyibuka nawe ko yavuze ati nimba mwifuza ko ndabigwiza inshuro 10 reka tugende ndabikora ariko navyo nyene siniteze ko muzova mugira gute muvyemera rero mfashe ivyo nkafatana reaction witwa Ronald Arojo nawe nyene bwiwe yatanga yaravuga ati Raphinha ko atarimwo ubwo ntakina basketball nitwoba twibesha ngakina umupira w'amaguru tugasanga yikinira basketball nawe mukwerekana ngo nimba ugomba kuvuga abakinyi beza iyi saison ukavuga ko Raphinha uri kibanza biragoye rero ikintu ncangarukako mu banomine bategezwa gutogwa mu Barcelona yari ifisemo abakinyi bagera kuri 4 avuga ku rande rw'abagabo mwo bakinyi bagera kuri 4 yari kumwe n'uwitwa Pedri Gonzalez yari kumwe na Lamine Yamal n'uwitwa Pajo niyo bakinyi Barcelona yari ifisemo mu bazoba nomine mwabo ugiye kuraba no munsi witwa ko yagaragaye muri 11 Lamine Yamal na Pedri Gonzalez sivyo yes hagati mu kibuga Pedri Gonzalez kugaragara credit biriya vyaje gukonfirma ngo n'ubundi bimwe twagaruka ko tukavuga ngo muri France Football kubona Pedri sanga bwa 11 ari hano yararenganije ko yakagombye kuba yisanga ni muri 10 ariko kandi wibuke na Raphinha twaravuze ku kibanza cye tukavuga ngo peut-être Barcelona yakoze ikosa i-branding umukinya tabi yaro afise bimuha poa iremeye kugira ngo rivalize na Dembele bituma uyu mugabo azwi izina rya Ousmane Dembele muri we yoroherwa mu bijanye na rivalite mu bijanye no kurivaliza n'abandi bakinyi bitwa ko bahiganywe nawe rero nuno munsi nemeza ko nimba kiriya kibanza twarakivuze sindi bugaruke kuba Pedri yagaragayemo Pedri c'est totalement mérité ko yagaragayemo kuko ni umukinyi mwiza hagati mu kibuga d'office n'ubu deba hagati we na Vitinha murabona ko kuva mu mwaka weze nzihera ivyo rero ko Pedri arimo na Vitinha kabarimo le meilleur joueur muri saison yahera muri La Liga yitwa Jude Bellingham yari yanabaye na meilleur jeune joueur wa Ligue des Champions uno munsi arimwo kubw'ibiharuro vyo imuvugira nubwo Madrid aco yatwaye kumbure navyo areba ashobora kwigira ko deba n'ibintu bitandukanye ariko je ndiko ndagaruka kuri Raphinha n'ubundi nkavuga ngo Raphinha ikibazo yagize nyamukuru ni nka cakindi twabonye nuno munsi kuko nimba ubu busatirizi dufata karero ariho Raphinha ategeza kurondera ikibanza dufata umwumwe tumukompana na Raphinha kugira ngo duhe Raphinha ikibanza Mbappé ni meilleur joueur nako ni meilleur buteur mahiganwa akomeye ya Buraya sivyo noneho mahiganwa yose ya Buraya kuko niwe yatwaye suriye ndo Mbappé individuellement yarabaye mwiza bura iyo apport ya equipe kene utsinda ibitsindo Mbappé uramuterekamo sivyo haruhande ya Mbappé hari witwa ko yatwaye Ballon d'Or uyu ni wayoboye urutonde rwa FIFA Pro ndavuga witwa Ousmane Dembele ikibanza gisigaye rero Raphinha yategetswe kugwana na Lamine Yamal nuno munsi ndabona ngo challenge yabaye kukumva ngo bagushiriye ku meza ya Mare na Raphinha utatwaye amaranga mutima ubwo ni wotora Raphinha mugabo kandi Raphinha ni wahurira tukaba tuzi ko abantu n'abakinyi bakina umupira w'amaguru basanzwe bafana nabo ubwabo ashobora kuba yimvamo Barcelona
akumva Lamine Yamal aje akora mu kibuga biramuryoye akumva biramuryoye tout simplement Ako je ndabona kantu- n'ubundi ako kantu- Raphinha ako kubwanjye kantu ko konyene. conclusion yabuze ikibanza kubera ko yasubiye gusanga uwitwa Lamine Yamal yahagaragaye akisanga nyuma ko Lamine Yamal ahagaragaye ni wo kwekarta Mbappe ni wo kwekarta Ousmane ako kantu konyene n'ubundi ariko kantu Jack ariko karatuma ntabakonvenki nakubwiye ngo uno munsi nimba ari FIFA Pro itanga akagashima donc inoma abakinyi beza baranze umwaka wose w'inkino muri rusange kwitwa FIFA Pro sinasi mugabo amarangamutima mu mwana w'umuntu arabura Yazo nimba de statistique zivuga fata Raphinha umuhurize ku mwanya umwe na Palmer ku nimero 10 ni mwiza fata Raphinha umuhurize ku nimero 7 n'umwana yitwa Lamine Yamal ni mwiza fata Raphinha umuhurize ku 11 n'umugabo yitwa Ousmane Dembele ni mwiza mugabo Ousmane Dembele avec des trophées individuels et collectifs n'ubwiza kandi individuel Dembele agomba kuba hari bisiguye ngo entre Palmer na Lamine Yamal aho Raphinha wogomba kumuronderera umwanya n'ubundi kubera byo akarenganyo kamaze gukorwa yakubwanje umwanya agomba kurondera kwa Yamal pana kwa umwe wese woronderamwe umwanya hano wo uronka Palmer yarabikoze ahubwo anabuze muri rutonde nayo ariko ari indi scandale kubwanje nivyo rero kuri Luis Diaz Belonli Raphinha uyu ni umunya Brazil wa muri Brazilian Seleção ati sinahura na gato ingene ntaba muri runo rutonde ibi binatuma nsubira kwiyumvira ni giki kintu catumye Vinicius Junior yabura Ballon d'Or umwaka wa 2024 nuko bimeze reka tudugirize mu bya Ligue des Champions Cristiano Ronaldo na Messi turazi ko tubikorwa